Kuri uyu wa 14 Nyakanga mwaka w'ibihumbi 2021 umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana yakoranije abajeje intwaro kuva ku rwego rw'amakaritiye. Iyo nama ikaba yari igamije kurabira hamwe ibikorwa bimaze imisi bikorwa bijanye no gushira mu ngiro ingingo ya leta yo kubomora inyubako zose zubatswe hadakurikijwe amategeko. Iyo nama kandi ikaba yari igamije kurabira hamwe ingene ico gikorwa cagenze, intambamyi zahabaye n'ingingo zigiye gufatirwa abatubahirije iyo ngingo. Musitanteri wa komine Mukaza mw'ijambo ryiwe yamenyesheje ko mu vyabagoye ngo hariho abantu gushika n'ubu babwiye ko bobomora kuko inyubako zabo zubatse hadakurikije amategeko, ariko kugeza n'ubu batarabomora. Akamenyesha ko ibice bishika ku 70% arivyo vyubahirije iyo ngingo. Mu bikorwa twovuga yuko bigize imisi biduhanze cyane n'abajeje intwaro bose turi kumwe hano, ni ibikorwa bijanye no gushira mu ngiro igikorwa cyakozwe n'ubushikiranganji kijanye no gusaba bene igihugu yuko barenze ku mbibe zabo z'amapariseri yuko bosubiza ibibanza vya leta bihagiye. Ico naco twovuga neza yuko muri no komine cyo bacagenze neza ku bice hafi nka 70%, ariko hakaba hibonekeza n'ubu abatarashira mu ngiro izo ngingo zafashwe. Aho cyane cyane twovuga muri zone ya Rohero, aho mu bibanza 12 vyerekanye yuko vyubatswe bidakurikije amategeko, atanga urupapuro abifitiye bavyubatsemwo amazu, umwe gusa ariwo amaze gukuraho, abandi bose bakaba ataco barakora gushika kwino saha. Nayo ngo muri komine Muha nkuko musitanteri w'iyo komine yabishikirije ngo ico gikorwa citabiriwe n'ibice bigera ku 85%. Nayo intambamyi akaba ari uko abashiriwe ko ibimenyetso vyo kubomora batarabomora bose. Ico gikorwa muri komine Muha natwe twaragikoze, jewe mbere novuga nko ku rugero rungana 85%, ariko rero aho navuze 85 nuko dufise 15 twagize ikibazo. Ico kibazo ni c'abantu gushika iyi saha batarabomora, kandi twarabashiriye ku bimenyetso yuko bashobora kubomora. Nayo muri komine Ntahangwa musitanteri amenyesha ko mu ntambamyi bagize mwishirwa mu ngiro ry'iyo ngingo harimo ukutamenya neza amakaritiye yerekewe n'ico gikorwa zabaye mu ntango, n'abandi basabwa kwibomorera bavyanse bagashima ko boba bubomoregwa. Hari ibibazo twahuye navyo bwa mbere kubw'ivyo gikorwa, ivyo navyo sibindi kwari ugushobora gutandukanya amakaritiye viabilize n'atari viabilize. Ikindi naco mu vyatugoye novuga nti nabiyobagiza canke abanka gushira mu ngiro ico gikorwa, bakavuga bati ako twisamburirako tuzofuma tubona muje kutubomorerako. Ariko hagati yaho ico gikorwa novuga ko muri komine Ntahangwa n'atavyama vyerade naho nyene cyakozwe ku rugero rushimishije. Afashe ijambo umukuru w'igisagara ca Bujumbura amenyesheje ko abagararije ingingo ya leta hageze ko bahanwa. Acamenyesha ko bagiye kubaca amande ava ku 100 kuduga, babomorere bongere barihe fagitire ijanye n'ivyo bikorwa vyo kubabomorera. Twebwe abo bose bagararije izo ngingo zatanzwe n'abadukurira, twebwe twatuje kuzishira mu ngiro, abo bantu tuzobatangisha ihadabu, tuzobatangisha amande ava ku 100 kuduga. Atanga amande d'abord ko yagararije, irumvikana. Hanyuma twebwe tuce duta ikindi gikorwa cya kabiri, tuce tubikura, tuce dumuha facture, kuko uko niko bakorera abagararije. Nayo ngo aho babomoye ngo hafitiwe uyundi mugambi, akagabisha baciye bahihagira batangura kuhatereka ibidandazwa vyabo, abamakinga nabo batangura kuhagira ibituro. Barya banyonga amakinga, barya baciye bahagira aho kudandariza ubuzembule, nivyo bagomye kuvuga. Ajya ma station de skiliste bijya ntibirimo. Twebwe imvo yo kugomba kwisubiza itongo ryacu, ibibanza vyacu, ni kubera tubifitiye uwundi mugambi, nawo so wundi no gushariza igisagara. Kugishariza gute? Twarabivuze neza, tuzogomba dutere ibiti byo kuzana akayaga keza mu gisagara.
nitwisubiza rya tongo kugira ngo twongere tuhubake. Turangize tubamenyesha ko muri komine Mukaza zone Bwiza ariyo iza imbere, muri komine Muha hakaza imbere zone Musaga, nayo muri komine Ntahangwa hakaza imbere zone Cibitoki mu kubahiriza iyo ngingo.